Turabaramukije canke turabahaye mwiriwe aho muherereye mwese, twizere yuko muri amahoro. Mu minsi iheze twaheruka kubabwira ikibazo gikomeye kiri mw'ishirahamwe CEPBU, ishirahamwe ihurikiyemwo amashengero ya Pentecote mu Burundi. Twari twababwiye yuko J10 iheruka gukorana ikagira inama yo gukura abanyamabanga bakuru ba CEPBU baheruka gushigwaho bitoroshe. Muri iyo nama rero bari batanze preavis y'imisi 8 ko izo nzego nshasha ziheruka gushigwaho zizoba zavuyeho hagashigwaho abandi. Naho biruko ico cegeranyo rero ciyo nama nticigeze gisohoka kugira ngo abantu bashobore kubona ivyizwe eka mbere n'ingingo zafashwe. Icamenyekanye gusa cagumye kivugangwa mu ntamatama kwaruko abanyamabanga bakuru ba CEPBU bakuwe. Eka mbere nkuko twari twabibabwiye harabaye n'igeragezwa cyo kugenda kwaka ikidodo izo ndongozi za CEPBU sanzwe ziri mu mabanga kino gihe. Ntivyashobotse ko bahabwa ico kidodo, eka mbere n'umunyamabanga mukuru wa CEPBU ico gihe siho yari yagiye mu butumwa bw'akazi, yari muri interieur. Urumva mu yandi majambo yuko bagerereje atari hari bagira inama y'ukumukura batako bagenda kurondera ikidodo. Yandi majambo ni kudeta yabaye. Voilà, muri Pentecote hasigaye hariho ibintu vy'amakudeta. Voilà, mu gihe abantu bagukuye atari huri hanyuma bakaza no gutwara ibikoresho, murumva yuko iba yabaye kudeta murazi yuko zimenyerewe muri Afrika. No muri Pentecote rero murumva yuko ari vyo bisigaye ibikorwa kino gihe. Nuko ku munsi w'ejo rero hari ku munsi wa kane zari tariki 27 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Ikiringo bari batanze canke preavis imisi 8 bari batanze kugira ngo abo basanzwe barongoye CEPBU bazobe bakinjuye. Ku munsi w'ejo rero niho iyo misi yarangira. Murumva yuko hategerezwa kubaho ishigwa mu ngiro y'ivyo bapfunditse mu nama. Imbere yuko tubandanye reka mbanze ndabacishirizemwo ya message canke bwa butumwa bwasigwa n'umuhisi yahoze ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba. Yaravuze ati sinzi biri imbere, ibi bintu mubifate mu dutelefone twanyu. Nibagiye kubarira aho ufise udutelefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije ko n'amajambo mvuye mu yarashize mu mutima wanje ngo ndayibutse ishengero. Sinzi biri imbere, ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha. Iyi si y'unamunsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'Umwami bamwe muzokomera mushire mu gishingo cyacu, muzokomera mwibuka ku isi ya mwishi imisi igoye, abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama. Nuko rero ku munsi w'ejo mu gitondo abantu baca ku kazi babonye abapolisi benshi kuri CEPBU bagira amakenga, kanatsinda bafatiye ku vyari vyavuzwe, bafatiye ku kugene inzego za CEPBU kino gihe zari zahawe imisi 8
bagaca babona n'igipolisi ukuntu cari cahashitse hakiri kare. Abapolisi bafise ibikoho bikomakomeye, abantu bari kureka kwibaza ibibazo. Nuko rero muri uwo mwanya abajedisi bariko baritegura kugira ngo baje kuri CEPBU, nuko bashire mu ngiro ivyo bapfunditse mu nama baheruka gukora. Nuko rero bariko baratororokana bakiri mu nzira bagana kuri CEPBU, ngo hari umuntu yoba yarabavuniye akagohe, atebahungu nabo bati muzi n'amakuru mwebwe, ati tuyabariwe, ati gira amahoro, nabo bati nasagarare. Ate bagabo, abapolisi bari kuri CEPBU nimwe mwabarungitse kugira ngo babe barapanga akarere? Urabandi bati wapi? Ati rero mwabahungu mugomba amahoro, banze mubangire, kuko naho mugiye muri ivyo bikorwa ntibiza kuborohera, abapolisi ntibaza kuborohereza. Nuko niko guca banza bagakinjarara, ngo baca ahantu barisamaza nyene, bigira bejo. Aho rero ngo bagira bati kumbure niyo abapolisi babona atakibaye baza guca baja mu bindi bikorwa, bagire bati bya bindi bwari ububeshi, abantu ntibakije yatwigire. Abapolisi bagumaho, babandi nabo utanka bisamaje. Abapolisi utanka babona umwanya uragiye, kumbure ari bafise ibindi bikorwa, baragira bati rero ko bashitsi twari twiteze basivye, reka tuje mu bindi bikorwa, kumbure tuzogaruka tubitegurira ikindi gihe. Bari bafise abashitsi b'imena wamaye inka. Iyo ufise abashitsi urabitegurira. Voilà. Mugabo abashitsi birashobora gushika bagafatirwa, ntibisanzwe bagasiba. Ariko rero bari babashinze ijisho bagira bati bakura ikirenge natwe tube turahashitse. Nuko abapolisi ngabo buriye pick-up bazitera ikirato baracomotse. Murazi ko bagiye batagenda buke buke, ira ngo bazitwarira mu kirere bati mana yanje, mana yanje, abashitsi twari twiteze baduhenze, none turababaye. Nishavu n'akantu utari kubisira izo pick-up yari kuhagwa. Nuko abapolisi ntibakuye ikirenge, nuko abapolisi ntibagiye. Erega babashitsi b'imena ngabo barashitse ngo ba bata rero mwari mwibajije ko mwadusumbije umutwe, ivyo twateguye ubwirizwa kubishikako. Urubanza rurakoreka. Bati rero bantu b'Imana, bene data, mwarumvise ko habaye inama kandi twaramenyesheje ibyavuye mu nama, twaramenyesheje yuko twabakuye, kandi murazi yuko twavuze ko mu minsi 8 muzoba mwakinjuye. Bati rero no musi ibintu ntivyoroshe, nta mucezo, tuje tuziriye ko n'umusi mutuvireho mugende. Bati nimuzane ikidodo mwahora mukoresha, muzane imfunguruzo z'ibiro hamwe n'imfunguruzo z'imiduga. Muhejeje gutanga ivyo muce mutekera utwanyu mugende mudegaje. Inkuru y'umwana izubira inyuma. Ubu muguma mwibaza muti none abo bashitsi bari bandega yemwe? Abo bashitsi yari JDC, nukuvuga ngo witwa Karenzo arongoye Assemblée Générale, n'icaba baciwe ariwe Banigwa, urongoye Comité Exécutif ariwe Basabose, n'icaba baciwe yitwa Kubwimana,
ntaho ntuye arongoye komite de surveillance voilà n'icaba baciwe yitwa Shadrack. Abo nibo bashitsi b'imena bari batembereye muri CEPBU. Abo bagize J10. Reka tubandanye rero. Ntibabatse imfunguruzo, ntibabatse ikidodo, ntibabatse imfunguruzo z'imiduga, ngo baragira bati ntitwanse twebwe kuhava, ariko twebwe nuko kubw'itegeko ryanditse canke president barayibereka bati nuko ibikorwa byose turiko turakora ngaha tuvyemererwa n'amategeko. Rero kugira ngo tuhave tuzanire ikindi canditse, tuzanire iyindi president idukura muri aya mabanga, nuko turaheza dutekere utwacu tugende. Bati none gabashingana iyo president mwayitwaje murayifise, itwereke dukure meza. Urabandi bati iyo president twebwe ntayo dufise, ariko utegerezwa kugenda. Nuko bagihazanya uko bazabona ca gipolisi ngico kiratuye. Nuko babagabo bariko barikaza, ubwoba burabica, amajambo arakama, amate arashuha. N'abapolisi bati mbega iyi nama murimwo ni inama nki? Karori umwe arongoye Assemblée Générale ati twazindukanywe no gukura mu mabanga aba bayahoramwo kugira ngo tubasubirize. Abatwara CEPBU kino gihe ni ukuvuga abo bagomba bakugwe nabo bati twagese tubona baza bavuga yuko badukuye mu mabanga, ariko natwe twaberetse amategeko yatumye tuja mu mabanga, twaberetse president, ariko natwe tuca turabasaba president bazanye kugira ngo badukure mu mabanga, ntayo bashoboye kutwereka. Abapolisi bagira bati none mwebwe iyo president murayifise? Babagabo batangura kurabana bati harabavye, gukura ku munwa wapi. Abapolisi bati none mwebwe muje gukura abantu bemewe n'amategeko, namwe atategeko na rimwe mwitwaje? Baca bababwira bati ubu nyene duhumure mwanyitse. Erega iyo baciye ntawe habonye wampaye inka, ubagenda nk'umuravyo, naho wari kuzana umwe Faransine agenda mu mahiganwa yo kwiruka, nta numwe yari gufata, nta numwe yari guhamvya. Abungere bamwe bari bavuze ko ibibavugwa ko ari binyoma. Akarorero batanga nakumwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Inyanzarake, aho yabwiye abakirisi ati ivyo bavuga vyose, ivyo batuvuga ko ni binyoma, kandi ivyo babivuga bakabivuga bigaragara yuko bashigikiwe n'izindi nguvu kanaka ziri ahantu, mugabo abantu batarashobora kumenya neza izo nguvu aho ziva. Nuko rero nguko uko ku munsi wa kane vyagenze. Ubu rero aho ibintu bigeze, twokwibaza utubazo twinshi. Mbega aba bantu ko baguma bagomba gufata mu minwe ivya CEPBU, hakaba hari hagize iminsi havugwa yuko habaye ukunyonora canke ukwiba amafaranga atari make yaragenewe CEPBU, bikavugwa nuko amakonte ya CEPBU yoba yarugawe, kandi ko abanyamabanga bashasha ba CEPBU batararonswa uburenganzira bwo kubona amafaranga yose yaciye ku makonte. Ubwo ntibwoba ari uburyo bwo kuburabuza umuntu wese yohava arondera kwerekana umuco w'ibintu bidatomoye
vyoba vyaraciye canke vyoba vyarakorewe kuri ayo makonte ya CEPBU. Biravugangwa ko ayo makonte yoba yaraciye ko amahera menshi, ariko ayo mahera aho kuja muri CEPBU agakoreshwa ibindi. Aho nibwoba ari uburyo bw'uko bashiraho abo bagomba batazomena ayo mabanga canke ivyo bintu naho wobibona batazobishira habona. Mbega hamwe vyoba ari ivy'ukuri ayo mahera yoba yaraciye kuri ayo makonti, ayo mahera azoba yariwe n'abande? Ayo mahera azoba yagiye he? Hamwe basanze yagabuwe n'abo bungere, tuzohava tuvuga duti bagabo bwa buhanuzi uwahoze ari umwungere wa mbere wa Pantekoti y'Ikiremba yasiga avuze buri bubi impamo. Telefone dufise mwari mukwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije. Kono majambo mvuye muri yarashize mu mutima wanje ngo ndayibitse ishenge sinzi biri imbere, ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha. Iyi si y'uno munsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza nde? Ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'Umwami, bamwe muzokomera musubire mu gishingo cyacu, muzokwama mwibuka ko isi yamwishe. Imisi igoye, abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abaramba. Voilà, abantu nk'aba, abungere nk'aba bubashwe mu gihugu, abakirisu bemera, mu gihe bariko bacengana n'igipolisi barabana ku jisho, ivyo bariko barakora bikagaragara yuko bariko babikora ata tegeko na rimwe bisunze. Abo bantu bari mu kuri, abo bantu ntibariko barazimiza intama barongoye. Aka n'akabazo umuntu wese yokwibaza. Abantu birirwa muri iyo mitwe y'ugukura abandi, y'ukunenga abandi, y'ukuraba ku rugohe voilà abandi, abantu biyumvira ivy'amahera gusa, abantu biyumvira ku nyungu zabo gusa. Abo bantu vy'ukuri ntiboba bariko barazimiza intama nimba bataza barazizimije. Ibiheruka kuba byo gushinga inzego nshasha muri CEPBU, aba bantu vy'ukuri vyoba vyarabanezereye canke baguma batera igere bagomba yuko inzego zahahora arizo zihasubira? Hagize imisi havugwa yuko wahoze ari umunyamabanga mukuru wa CEPBU ariwe Hakizimana Nikora ko yoba yarahunze agahungira mu gihugu c'Ububirigi. Mu makete twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi twarabonye ko hariho abantu bariko baratangiriza bavuga bati uyo mupasitori ntahabwe ubuhungiro kuko hari ivyo akurikiranwako, hari ivyo ategerezwa kwishura. Kanatsinda mu gihe bavuga yuko hari ibintu bidasobanutse canke ko hari amahera yoba yaraciye ku makonte ya CEPBU, ntagaragare ico yakoze canke iyo yagiye, uwahoze arongoye CEPBU ategerezwa kubibazwa. Rero nta uramenya neza ko ubwo buhungiro yahavuye aburonka canke ko babumwimye ko ategerezwa kugaruka mu Burundi canke azoja mu bindi bihugu gusabayo ubuhungiro. Akabazo kanyuma twokwibaza duti, mbega vy'ukuri ababungere bahurikiye mu citwa JDC boba bakiri mu nzira y'ukuri canke bibereye mu yandi madiri? Reka turindire tubihe umwanya
kumbure umunsi umwe ukuri kuzoja habona. Ariko kandi nk'uko twama twatanze impanuro, baca umugani ngo uvumwa na benshi ugatota. Rero twovuga duti abo bantu nibasubize agatima mpembero, bibuke ya minsi ya kera, bibuke ukuntu bari mu bumwe, ukuntu bakorera hamwe, ukuntu basangira akabisi n'agahiye, ukuntu bavuga ubutumwa bwiza, imitima y'abantu igafashwa. Ivyo bavyibutse, baheze bahagarike ivyo bariko barakora, hanyuma basubize hamwe intama, basubize hamwe imitima y'intama, bayihumurize. Ivyo bidakozwe, bazosanga bariko baratabagura imishaha y'intama barongoye. Ivyo navyo bizotuma abo barongoye bata icizere bari babafitiye, birangire abahora bitwa abakozi b'Imana babaye ababandi, abayesikuru, abasuma. Vyoba bibabaje cane. Duhanure abakirisu b'abapantekoti muri rusangi, baba abari musi y'uburongozi bw'ababungere bo muri J10 canke abari musi y'uburongozi bwa J5, ntibabonane nk'abazi, bagume babona yuko arabavukanyi muri Kristo, bagume bunze ubumwe, ntibahave bivanga muri ibi bintu vy'abungere, muri aka gakino abungere bariko barakora, aho bigaragara yuko bariko barakingira inyungu zabo, apana inyungu z'amashengero basanzwe batwara. Mu bihe nk'ibi rero, mwumire kuco mwahawe, mwumire kuri rya jambo aba ariryo bibarongora, mpemu yera aba ari we abarongora. Iyo wifatanije n'umube gito, nawe uba umube gito. Nuko rero iyo impanuro ya gusa. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.